Bakunzi bayaga nawe TV, turabaramukije mwese aho muherereye. Rero nkuko bimenyerewe ni mwarimu Richard, nkuko mumumenyereye kuri televiziyo ya Yaga nawe TV. Imisi yose twama turi muri deba zitandukanye. No musi rero twatewe iteka n'umukozi w'Imana, umukozi w'Imana aje kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana. Rero ndabaramukije mwese abakunzi bayaga nawe TV, aho uri jeme zirakenewe, nta kintu na kimwe muzotuburana. Rero reka twakire umukozi w'Imana abibwire, hama aca senga Imana, hama ibikurikira aca tubibabwira. Imana ibahezagire, katumwakire. Ego murakoze mwarimu, umukozi w'Imana. Nongeye kubaramutsa, nongera ndamutsa n'abariko baratwumviriza badukurikirana. Nanje nitwa Fulgence Nduwayezu, abandi umukozi w'Imana, nk'abandi umuvuga butumwa. Uno munsi natewe iteka kubana namwe hano kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana. Rero imbere yuko dutangura, reka tubanze dushime Imana. Turagushimiye data mucunguzi mwiza, wowe ugira neza. Turagushimiye ko wewe utwitaho uko bukeye uko bwije, bana natwe muri byose, ibiza guca hano byose biguhesha icubahiro, natwe uturongore muri byose, inganje n'icubahiro bibi byawe mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Rero nshuti bakundwa, mwe muri ko muradukurikirana nkuko bisanzwe kuri televiziyo ya Yaga nawe TV, imisi yose twama dufise amadeba aryoshe. Uno munsi tugira dukore kuri deba ivuga ngo kwizera. Nshuti mukundwa wawe uri kuradukurikirana, hari ukwizera tugira tukwigishe canke tugira tuvuge ko kuza kugira aho kugukuye naho kukugejeje. Deba rero y'uno munsi iratanguye bakunzi, muri ko muradukurikirana, ivuga ngo ukwizera. Yesu abahezagire. Reka dusome ijambo ry'Imana kugira ngo twige cyane ku kwizera. Urashobora kuba uri kuradukurikirana ufise novuga ngo ufise ukwizera, mugabo ndazi ko ni wadukurikirana uhera mu ntango gushika duheze, uraza kumva neza ukwizera kwawe aho uhagaze. Reka dusome ijambo ry'Imana riboneka mu Baheburayo 11 umurongo wa mbere n'uwa 2. Haravuze ngo ukwizera no kumenya gose ivyizigirwa, udakekeranya ngo ntibizoba, kandi ibitabonwa niko kubitumenyesha ko ari ivy'ukuri. Umurongo wa 2, icatumye abakera bashingirwa intahe nuko bari bagufise. Haleluya. Rero nuko kwizera twaje kuvuga. Reka duhe umwanya umukozi w'Imana avuge ku kwizera, turaza turakuvuga ko kugira ngo we nshuti mukundwa uri kuradukurikirana uze kumva ukwizera ukwiye kumva. Imana ibahezagire. Turahaye kaze umukozi w'Imana. Murakoze cyane mwarimu. Twongera duha kandi ubwira kandi kaza batwumviriza. Turavuga kuri iki kintu kijanye no kwizera. Ukwizera twobanza ko gutandukanya. Hariho ukwizera gukiza umuntu. Uko no kwizera kutaboneka, no kwizera ata muntu n'umwe ashobora kukubona. Rero iyo uko kwizera umuntu agufise, nta muntu ashobora kubimenya. Haleluya. Hariho ukundi kwizera, no kwizera ivy'Imana yasezeranye mu buzima bwa none canke bwa misi yose. Imana ivyidukorera. Ibyo nabyo turabishingira intahe ko yaremye ijuru n'isi kandi bera hose carimwe, kandi ivyo ikeneye byose ibikorera icarimwe. Rero kubw'ivyo uko no kwizera kugira kabiri. Uno munsi rero turiko tuvuga, turavye ingene dusomye ngaha, turiko tuvuga ku kwizera kudukiza. Haleluya.
ukwizera kudukiza niko tugiye kuvuga ko rero tugiye kuvuga kuri uku kwizera. Ukwizera ni iki? Ukwizera no kumenya neza ibyo wizera kandi utabikekeranya ko ibyo wizeye ari byo. Haleluya. Uku kwizera rero kurarema kurema ibintu biboneka. Haleluya. Iyo rero uku kwizera kurema ibintu biboneka kuba kwabanjirije kurema ibitaboneka. Ibi bitaboneka nibihe? Ni igihe umuntu yizeye. Iyo umuntu yizeye arafise ibyo yizera. Mbega umuntu yizera iki? Umuntu arizera ko afise ukugororoka kuva ku Mana. Haleluya. Kubera ko atamuntu ashobora gutsindanishirizwa n'ibikorwa byiwe, ariko atsindanishirizwa n'ukwizera. Uku kwizera niko kurema ibisigaye byose. Iyo umuntu amaze kuba umuntu abanza kuba umuntu indani mu buryo butaboneka, ariko mu buryo buboneka aza kuba umuntu by'ukuri habanjirije indani. Kubera ko iyo umuntu rero yizeye, aha twobanza kuvuga source y'uku kwizera kudukiza. Mbega uku kwizera kudukiza iki? Adamu na Eva bamaze gucumura, Imana yaratandukanye n'abantu ibihe bidashira. Maze gutandukana ico gihe, Imana yaragendera Adamu na Eva bakayaga imbona nkubone. Ico gihe Adamu na Eva ntibigera basenga, ariko Imana yo nyene yari ifise umwanya wo kumugoroba wo kuyaga nabo. Mugabo bamaze gucumura, Imana yaratandukanye nabo kandi kivuga ati ndatandukanye namwe ibihe bidashira. Ariko ntibyahereye aho. Uku kwizera Imana yari yaraguteguye. Bibiliya ivuga ngo ni ikintu cari carahishijwe canke ni ubushobozi bwari bwarahishijwe mu Mana. Imana yari yarateguye kuva kera kugira ngo izocunguriremwo umwana w'umuntu. Haleluya. Ibi rero imaze kuba itandukanye, hariho igikorwa yakoze. Ijambo ry'Imana muri Yohana 3:16 haravuga ngo kubw'urukundo Imana yakunze abari mu isi nibwo gwaciye ituma itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo uwizera wese ntazopfe rubi. Uwizera wese ntazopfe rubi, ariko habwe ubugingo budashira. Nukuvuga ngo uku niko kwa kwizera kudukiza. Uru rukundo rero Imana yadukunze nibwo gwaje kugira ngo rudukure muri rwa rupfu. Aha rero twoca dusoma muri Yohana 3, Yohana 5 ku murongo wa 24 turabe aho uko kwizera kwadukuye. 24 Yohana 5:24 haravuga ngo nukuri ndababwira uwumva ijambo ryanje akizera uwantumye. Haleluya. Niwe afise ubugingo budashira kandi ntazoshigwa mu rukinja, ariko abavuye mu rupfu ashitse mu bugingo. Haleluya. Uku kwizera, umuntu afise uku kwizera ababaye nk'umuntu yongeye gutegwa ahantu habonze. Twari ko turavuga ku kwizera kudukiza, twari tuvuze duti Kristo ataraza abantu bose bari barapfuye. Muri make byari biziga. Paulo aravuga ngo mu Banyefeso 2 ku murongo wa 11 uhereye hajya kuri 11 kumanuka, avuga ngo mwibuke ko mwebwe kera. Iyo avuze kera hari cagihe Kristo ataraza, hari cagihe ukwizera kutaraza. Haleluya. Ngo mwibuke ko mwebwe kera mwari abanyamahanga kandi mwari mwisi mutagira Imana rurema. Ngo mwari njabuka ku masezerano y'ibyasezerano. Kandi ngo ico gihe nta n'Imana, twari dufise itandukaniro n'ihanga rya Isirayeli. Twari dufise itandukaniro na Yesu Kristo. Muri make twari mwisi, twaremwe n'Imana, mugabo Imana ntiyari Imana yacu. Kandi Kristo ntiyari umwami wacu. N'amasezerano Imana yari yarashizeho ntabwo yari yarigeze adushikira twebwe. Ico gihe yarafise abo yaraba, yarafise abo yega. Mugabo Imana imaze kubibonera avuga ati jewe sinoreka igikorwa c'intoke zanje ngo kigira uko. Haleluya. Amen. Neho yacishiraho umugambi wuko abantu bashobora guhura n'Imana biciye mu muntu umwe. Mwibuke ko hariho Adamu wa mbere yazanye urupfu. Uru rupfu rwatewe n'icaha cakozwe muri Edeni. Hama Adamu wa kabiri yazanye ubugingo. Aje gukuraho icyaha cyatewe na Adamu wa mbere kugira ngo uwizera wese aronke ubugingo. Kandi ubu bugingo umuntu aronka ni ubugingo budashira, ni ubugingo buhora buzokwamaho ibihe bidashira, kuko buri mu muntu umwe Adamu wa kabiri ari
we Yesu Kristo. Haleluya. Mukozi w'Imana ntaguciriyemwo, uriko uratubwira ku kwizera Adamu wa mbere yazanye urupfu, Adamu wa kabiri azana ubugingo. None hari uri karadukurikirana hano kuri Yaga Nawe TV arashobora kwibaza kino kibazo, akavuga ati ni gute no kwizera uwo Adamu wa kabiri? Ucugira ko ufasha n'uwo muntu afise kino kibazo, kuko ndazi ko hari abari ko baradukurikirana ico kibazo bagifise. Bavuga turatubwiye ukwizera ku buryo bubiri, rero tubwire ni gute two kwizera uwo Adamu wa kabiri hama akadushikiriza gushika kubwo bugingo, ucudufasha no kwico kibazo. Okay. Umuntu arashobora kucibaza ico canke n'uwari we wese aho bari hose, ariko ikibazo umuntu ashobora kwibaza ni ikibazo kivuga ngo mbega uyu Adamu wa kabiri yoba muri jewe gute? Ko mfise Adamu wa mbere. Adamu wa mbere ajana n'umubiri, mugabo Adamu wa kabiri afise ubushobozi ku mubiri no mu buryo bw'impemu cyangwa uburyo butaboneka. Uyu rero Adamu wa kabiri kugira ngo umwakire, uyu nta bindi bintu na bimwe urinda gushiramo, kuko Adamu wa kabiri yaje mu buryo butaboneka. Ikintu gisabwa no kwizera. Aha tuvuze ngo kwizera, mbega umuntu yizera iki? Icyambere banza wemere ko umunyabyaha udashoboye. Jewe ubwanje ndemeye ko ndi umunyabyaha ntashoboye. Ikigira kabiri, nemera ko Yesu ari umwami n'umukiza w'ubugingo bwanje. Haleluya. Ibi biba mu buryo butaboneka. Igisabwa gusa nuko wewe ubyumva kandi ukabyizera. Kandi rya jambo ryavuze ngo ibyo rero wumvise ubyizere udakekeranya ko atari ibyo, ko ari ibyo kuri. Muyandi majambo uvyizere ntusubire gukekeranya ko byabaye. Hama ikigira gatatu, twizera ko Yesu Kristo yapfuye, arahambwa, arazuka ku munsi ugira gatatu. Amaze kuzuka ku munsi ugira gatatu yaje atuzaniye intsinzi. Haleluya. Iyo tuvuze ngo yatuzaniye intsinzi, mbega intsinzi ni iki? Bibiliya irabivuga neza muri iki cete ca mbere ca Yohana, igice ca gatanu, igice ca gatanu murongo, igice ca gatanu ku murongo wa kane. Ego ku murongo wa kane haravuga ngo kuko icabyawe n'Imana cyose kinesha isi. Haleluya. Kubera ko icabyawe n'Imana cyose kinesha isi, ngo iyi niyo ntsinzi yacu yatsinze isi, no kwizera kwacu. No kwizera, mu yandi majambo ukwizera kuratsinda. No kuvuga ngo uyu muntu yizeye akizera ko akavuga ati ndi umunyabyaha, ndazi ko ntashoboye, Yesu ngwino mu mutima wanje, ndakugururiye, hama ubwo bugingo. Kristo aza muri ubwo bugingo akabuhindura, bwa bugingo butari buzwi, bwa bugingo bwari bwaratawe, bwa bugingo bwari kuzopfa ibihe bitazoshira, bwa bugingo butari buriho. Ubwo bugingo Kristo araburema bukabuburiho. Bumaze kubaho buca buba buronse intsinzi. Intsinzi buronse niyi ni intsinzi y'ukuva mu rupfu bugashika mu bugingo. Haleluya. Nirya jambo twasomye hariya muri Yohana. Aha rero tuca turaba muri Yohana gatatu ku murongo wa 18. Yohana 3:18. Haca havuga ngo uwizeye ntazotsindwa n'urubanza. Hashobora gutsindwa. Uwizeye, haleluya, ntazotsindwa n'urubanza. Ariko utamwizereye aramaze gutsindwa, kuko atizeye izina ry'umwana w'Imana w'ikinege. Uyu muntu yizeye nta rubanza ruzomutsinda. Haleluya. Iyo tuvuze ngo urubanza, rimwe na rimwe turibaza ngo urubanza twibaza ngo ni amasentare ashobora guca urubanza, mugabo amadokima akabikwa, hama ejo bugarutse ukaza wumva ngo urubanza uko zirindi kosa ngo urubanza ngo rurabyutse. Oya, urusu rubanza rumwe rubikwa hama ngo ruze rusubire rubyuke, ariko n'urubanza rwa rubanza ko ariko dushira mu muriro w'ibihe bitazoshira, urutuba turucitse, tuba turusinze. Iyi niyo ntsinzi no kwizera kwacu. Uku kwizera rero kuturonkesha intsinzi y'ubugingo budashira. Haleluya.
iyo tuvuze ubugingo budashira womengo hari bamwe bakeka ibi ubikeka nturabyinjiramo bisaba ko ibi bintu ubyumva nkuko ijambo ryabivuze ukabyumva ukabyinjiramo hama ukabimenya neza utabikekeranye. Haleluya. Iyo umuntu akubajije izina ryawe uravuga ati je nitwa naka, nturinda gukekeranya, ntarinda kuvuga ngo yago siko witwa cyangwa nje kubaza umuntu kanaka arizera ko ari ryo wamubariye. Ni ukuvuga ngo aha rero umuntu yizeye arafise ikintu ca mbere dusoma muri Yohana igice ca mbere ku murongo wa 12 haravuga ngo abamwakiriye bose yabahaye ububasha bwo gucika abana b'Imana, nibo bizeye izina ryiwe, nibo batabyawe n'amaraso canke no kwipfuza k'umubiri canke no kwipfuza k'umugabo, ariko babyawe n'Imana kubwo kwizera. Umuntu ababonye intsinzi. Iki ni ikintu cya mbere twabonye. Kubwo kwizera umuntu abaronse ukugororoka kw'Imana. Kubwo kwizera umuntu abavuye mu rupfu ashitse mu bugingo. Kubwo kwizera abaronse ubushobozi bumubashisha gucika umwana w'Imana. Haleluya. Ibi ni ibintu rero utarinda gukorera, ni ibintu atabintu birinda gusaba, ni ibintu wewe bikenewe ko wizera ijambo ry'Imana. Haleluya. Hama umaze kuryizera ukumva ko muri wewe rimaze kuremamo. Aha rero uburonse itara rimurika mu buryo buboneka. Iri tara rero igihe cyose rirakura rikagenda rikura hama rikazomurikira n'abandi. Haleluya. Bavyita rero gukura mu kwizera. Mukozi w'Imana umuntu arashobora kwizera mugabo akaba imfunye mu kwizera. Mugabo ijambo ry'Imana risaba ngo nta musoda mu bakijijwe yo kwikwegera mu by'uyu mubiri hama niyagera imbiwe ngo azomuhimbara. Ntibikunda, ntibikunda. Aha hariho ikintu uca usabwa. Iyo umuntu yizeye nibyo aba yasinze urupfu, mugabo umunsi urizeye hari ibyo data azogusaba. Haleluya. Ijambo ry'Imana rivuga ngo uwizeye wese abazoshikana benshi ku kugororoka bazokwakaka nk'inyenyeri. Aha dukwiye gutandukanya rero ibikorwa birukwavyo, ukwizera kurukwavo, ukwizera kudukiza nta kintu na kimwe bisaba. Mugabo wizera arasabwa gukora kugira ngo mwijuru azoronka ibitsibo. Haleluya. Uwizera ntakorera ijuru akorera ibitsibo. Mugabo utarizera birasabwa ko yizera kugira azoje mu ijuru. Amen, amen. Ibi ni ibintu bitandukanye. Ukwizera rero ni kintu novuga ko ari ikintu kitaboneka. Mugabo kwizera ni Kristo. Haleluya. Kandi Kristo ni waduha ubugingo. Kandi ubugingo buri muri we. Iyo amaze kuduha ubugingo birasaba ko tugira ico duhereza, dukora, dutera intambwe, tukerekana, tukagaragaza ico turi. Uwizera wese birasaba ko ahagarara mu kwizera. Haleluya. Agahagarara yemye. Jambo ry'Imana rivuga ngo mube abera nk'uko uwo nawe ari uwera. Kubera ko ari muri jewe akaba muri wewe, uyu uko bigenda kose ategerezwa kudufasha. Uko bigenda kose hariho ijambo nubwo riza gushiramwo akandi kantu riri muri Tito 2 Tito igice ca 2 ku murongo wa 11 manuke hepfo. Kuko ubuntu bw'Imana bwaserutse buzanira abantu bose agakiza, butwigisha kwikunkumura. Aha rero iyo umuntu yizeye aronka agakiza. Iyo umuntu yizeye arafise ubushobozi. Haleluya. Abafise ubundi bushobozi buruta bw'abatizera. Haleluya. Uyu muntu yizera rero hariho ikintu kica gisabwa. Ubu buntu yagiriwe butwigisha kwikunkumura, ukutubaha Imana no kwifuza iby'iyisi. Bukatwigisha kwama tudahugumba, tugororoka, twubaha Imana mu gihe ca none. Si gihe kirenganye, ni gihe ca none, igihe cuno munsi. Igihe cuno munsi ni gihe kiriko kiraza. Umuntu arashobora kuba hari no munsi
mugabo ejo akaba atagihari. Uku kwizera rero ntigutetereza. Haleluya. Kandi uku kwizera kurafise ibyo kurema. Kandi uku kwizera iyo umuntu agufashe akakubamo, si we yinjira mu kwizera, ahubwo uku kwizera kuba muri uyo muntu. Ni ukuvuga ngo kubera ko ku kwizera tukuronkeshwa nuko Imana yo nyene ubwayo yagutanze. Mu Banyefeso niho habivuga, ubuntu nibwo bwabakijije kubwo kwizera. Ni ukuvuga ngo uwizeye yaronse ubuntu bw'Imana. Ubu buntu bw'Imana bumuzanira agakiza. Agakiza nako kaca kaduha ibintu n'abantu. Haleluya. Birasabwa rero ko uwutarizera bisaba ko yizera. Haleluya. Kugira ngo uku kwizera kumushikane aho Imana igomba. Haleluya. Umuntu wese arakwiye kwizera, uwutarizera akizera ijambo ry'Imana kugira ngo iri jambo ry'Imana ryame imbuto. Kubera ko umuntu wese abyaye umwana ntiyipfuza ko aguma ari umwana. Haleluya. Uyu mwana aravuka akonka ibere, hama akava ku ibere akaja ku mata, akava ku mata akaja ku ndya, akava ku ndya zoroshe akaja ku ndya zigumye, akava ku ndya zigumye akaja ku magufa. Uko niko Imana ipfuza, niko Imana idukeneye. Mu yandi majambo, Imana igomba ko tuba batera intambwe mu kwizera, tugakomera, tugakura. Uko kwizera twahawe, ukwizera kuva ku Mana kuduhesha ukugororoka, birakenewe ko Imana itubona turiko turakura muri uko kwizera, kugira ngo ntitugume turi hahandi, ntitugume turi abantu bari hasi, ariko uwizera birasabwa ko ahaguruka. Haleluya. Akaba muremure mu kwizera. Niko no bivuga ngo iyo umuntu yabyaye umwana ntakure bamwita imfura canke igikuri. Mugabo Imana ntikeneye ibikuri mu kwizera. Yego mukozi w'Imana turagushimiye. Uriko uratubwira tufashiriza abantu, kuko ndazi ibibazo barabifise ni byinshi. Ukaba ufise ikibazo, andika muri commentaire yawe tuzoyibona, hama uwundi munsi tugarukana umukozi w'Imana yishure kuri ivyo bibazo. Ariko urashobora kuba ufise ikibazo wowe uriko uradukurikirana ukavuga ngo ngomba kumenya ni gute nokura mu kwizera. Ico kibazo kirahari, ni gute nokura mu kwizera, mwofasha gute kugira nkure mu kwizera. Abakunzi baye ko baradukurikirana, sinzi ko hari ico wobafasha kugira ngo ubereke inzira ari imwe canke zibiri, tubereke canke ubereke ukuntu bokura mu kwizera. Sinzi ko wobafasha. Murakoze cyane. Abadukurikirana, ikintu ca mbere novuga gukura mu kwizera. Umuntu kugira kure mu kwizera, icya mbere abanza gusoma ijambo ry'Imana. Haleluya. Iki kintu ni cya mbere kandi gikomeye, kuko umuntu adasoma ijambo ry'Imana hari ibyo adashobora kuronka, hari ibyo adashobora kugira ibyo akoze, kubera ko atari karasoma ijambo ry'Imana ntacaronka. Kuko niyo umuntu yizera kubera ko ijambo ry'Imana yabwiwe. Haleluya. Uyu muntu yizeye akabwirwa ijambo ry'Imana arava mu rupfu agashika mu bugingo. Haleluya. Kugira rero akure bisaba ko akomeza muri rya jambo, akabandanya asoma ijambo ry'Imana, yongera asenga, akabwira mpwemu w'Imana, kuko mpwemu w'Imana bamaze kumubamo. Mu gusoma mpwemu w'Imana aramutahuza, kuko mpwemu ni ngwati twahawe kugira ngo abandanye kutwigisha muri buno buzima no mu buzima buzoza, kugira ngo tumenye iby'Imana itugomba. Iyo rero umuntu ariko arasoma aratahura, icambere aramenya uwo ari we. Haleluya. Ikigira kabiri aramenya icyo ategerezwa gukora. Haleluya. Ikigira gatatu aramenya ahari. Ikigira kane aramenya n'umwanya ategerezwa gukorera. Haleluya. Ibi ni ibintu bine nkubwiye ko mu gihe wizeye utegerezwa gutera intambwe mu ijambo ry'Imana. Egera, kumbure birashoboka ukaba wizeye no munsi, uyo arakwiye abamufasha.
ahari hose ararondera abamufasha. Abakozi b'Imana barahari, ishengero rirahari, abatandukanye birashoboka ko ashobora kuba afise n'ababanyi nabo nyene barashobora kumufasha kugira ngo akure mu ijambo ry'Imana cyangwa akure mu kwizera. Ibi navyo bizomufasha gutera intambwe kugira azagere ku rugezo rwaho arera abandi. Ego mukozi w'Imana, Imana iguhezagire, uratwishuye ikibazo kandi ukitwishuye neza. Abakunzi muri ko muradukurikirana, ndibaza ko kino kibazo nimba ugifise, ndazi ko hariho abagifise bariko baradukurikirana. Umukozi w'Imana, Imana imuhezagire, atwishuye neza kuri iki kibazo. Rero deba turiko wewe udukurikiranye ubunyene, turi kuri deba yo kwizera. Rero ushishikare ubana natwe. Rero mukozi w'Imana, Imana iguhezagire. Hari ikindi kibazo umuntu ashobora kwibaza akavuga ngo je ndakuze mu kwizera. Ubundi ho iyo umuntu akuze mu kintu biramusaba experience yo kugira akoresha ico kintu. Experience sinzi ukuntu no kivuga mu Kirundi. Ubushobozi cyangwa ubumenyi bwo kugira ngo abe mu ico kintu. Turashobora gufasha umuntu ariko aradukurikirana, ashobora kuvuga ati jewe narakuze mu kwizera mugabo sindiko ndabishira ku kivi. Kuko ukwizera kurarema, ukwizera kurakora. Rero uri karadukurikirana arashobora kuba afite ico kibazo ati je narakuze mu kwizera mugabo simbona ukuntu no kuresha uku kwizera kwanje. Nawe twomufasha gute? Mu bisanzwe iyo umwana ari mu rugo, iyo umwana ari mu rugo kuba yakuze, we si waza kubivuga ngo nakuze. Oya, mu rugo baba babibona. Icambere uwo mwana aribwiriza kugira ngo gutunganya ibintu byo mu rugo. Nuko no mu kwizera, iyo umuntu yakuze mu kwizera birashoboka. Kumbure bamwe baba bazi ko kuvuga ijambo ry'Imana ni mpakabe mu ishengero. Ariko Yesu yavuze gute? Nimugende mu mahanga yose. Mahanga yose. Ntiyaturungi nta kibanza yaturungitsemwo turindi tushobora kuguma twicayemwo ngo ntabuvuze ngaha ngo ntahandi. Uzoba uri kurihenda, uzoba uri kutakaza n'umwanya. Mu yandi majambo yarakuze akaguma mu kibanza kimwe, birashoboka ko uko kwizera kwe kutazokora neza. Iyo umwana akuze ukabona guma mu nzu, gusohoka kenewe ko bamufata ukuboko, ntazokubeshe ntabarakura. Uwakuze wenyene arava mu rugo, aratunganya ibyo mu rugo, hama akava mu rugo agasohoka akagenda. Uwo n'uwakuze. Uwo n'umuntu yakuze, umuntu amaze gukura mu kwizera canke turiko turavuga uko mukozi w'Imana dufashe abantu, kuko turiko tuvuga mu rugo ucumengo tuje mu buzima busanzwe, mugabo hose birafitaniye isano. Ibi biba bifitaniye isano, ariko reka tuvuge mu buryo bwo kwizera cyangwa mu ijambo ry'Imana. Kuko turiko tuvuga ngo umuntu arakuze mu buryo ati umuntu yakuze ucumengo ni mu buzima busanzwe, muga ndumva birafitaniye isano. Turiko turabafasha, tubafashe mu buzima busanzwe no mu buzima bwo kwizera kugira ngo ufise iki kibazo atahuke. Aha rero iyo tuvuze umuntu yamaze kwizera, turiko turavuga mu buryo bwo kugaragara ko uyu muntu yizera. Icyambere agira ingeso nziza. Kigira kabiri agira urukundo. Kigira gatatu ibi ntibimuzana mu kwizera kuko yize yarakuze, umwana w'Imana aramaze gukura. Gute rero no koresha ukwizera? Uyu muntu rero niyo agomba kugenda yaga n'abandi, arafise ngene abayagisha. Haleluya. Urafise ngene uvugana n'abandi ijambo ry'Imana. Urategura ukavuga uti kwa kwizera naronse kukankiza, nanje ngomba kuja kukubwira abandi bagukire. Haleluya. Kugira ngo baveyo baze. Kandi rimwe na rimwe duhora dusanga abantu bagenda kuvuga ngo bagiye kuvuga ijambo ry'Imana, mugabo by'ukuri ugasanga uyu muntu ntagiye kuvuga ijambo ry'Imana. Hariho ijambo ry'Imana ryo gushwana, ugasanga umuntu yagiye kubwira ijambo ry'Imana umuntu
mugabo ariko aramushwanira kubera ibyifuzo kugira ngo yumve iryo jambo ariko aravuga akamushwanira ukamengo ariko arashirako presiyo. Ibi bintu iyo Yesu Kristo ashaka kuturimbura ntiyarinda gupfa, nawe yari ubushobozi yarabufise bwo kuvuga ati aba bantu ko batanyumviye ni ngombwa ko ntegerezwa kubakuraho bose. Mugabo aravuga ngo kubw'urukundo nakunze abari mu isi, arico catumye Kristo aza hano mu isi. Twebwe natwe tugiye kuvuga ijambo ry'Imana. Icambere uyu muntu tumukunde. Haleluya. tutihweje ukwari canke ngo dushike tumucira urubanza, ko umuntu we wamucira urubanza uzoba uzibiye kugira ntumubwire ijambo ry'Imana, canke usange umuteye igikomere, canke uramukomerekeje. Ushobora guhura n'umuntu yakomeretse, umwegereye ntugiye kumukomeretsa, ntugiye kumutera ubwoba, ntugiye kumubwira ko agiye guhura n'Imana yica, irandura, iraka. Ibyo nta mana yo, nta muntu yo kwegera Imana yumvise ko Imana ari Imana irandura. Imana yuzuye ikigongwe, gira imbabazi. Ngo jewe ndi umunyembabazi. Haleluya. Nukuvuga ngo ngirira ikigongwe abo nzokigirira. Haleluya. Imana ifise ikigongwe kandi ikigongwe ni cinshi, yirengagije ukuraka kwayo, yemera guduha umwana wayo. Umwana araza arapfa, arakubitwa, aricwa, arazuka ku munsi ugira gatatu. Haleluya. Ntiyari kurinda gupfa. Iyaza kaze, iyaza ameze nk'intambwe, yari gushika arandura. Kuko twese ijambo ry'Imana rivuga ngo twese twakoze ibyaha, n'ubwiza bw'Imana ntitwabushikira. Mugabo ni gute Imana yadukunze turi babi, yadukunze turi babi, yongera idukura mu rupfu twari biziga. Nimba ari kintu ntarigera mbona kuri nose, n'umuntu akunda ikiziga. Nta muntu ndigera mbona yavuze ati iki kiziga ndagikunda, nimukijane nimumpe ndakijane muhira. Mugabo ibyo byakoze Kristo wenyene, niwe yaje akunda ikiziga, aca kirukura, yaragiha ubugingo, aca aravuga ati imuhira kwa data rero hari amazu menshi, kandi ngiye kubategurira hama nzogaruke kubajana. Ni wumve uwo muntu azoza gutora ibiziga bijane muhiri wawe. Ninde muntu urigera ubona yubahuka kuvuga iryo jambo? Ego mukozi w'Imana ntaguciriyemwo, Imana iguhezagire. Abakunzi bacu bariko baradukurikirana hano kuri televiziyo, uvuze ngo ibiziga ntibashobora kubitahukirwa neza, gerageza utwereke neza ikiziga icarico. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo kera nta bantu twarimo, ibyo abakunzi bacu barabizi. Mugabo uri kutubwira ngo ikiziga uriko uduga hejuru. Rero ku bantu boba badatahura neza ikiziga Yesu yapfiriye, Yesu yakunze, Yesu agomba ko azoshikana kure, nagomba udufashe kugira ngo abakunzi bariko baradukurikirana bamenye ico kiziga icari cyo Yesu aguhezagira. Murakoze cyane. Abanyefeso 1 ku murongo wa 3 avuga ngo Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ari yose iragahezagirwa. Yaduhezagiriye imihezagiro yose y'imwemu ahantu ho mu ijuru muri Kristo. Haleluya. Nkuko yadutoranije muri we itanguriro ry'isi ritarashigwaho, kugira ngo tube abera tutagira gasembo imbere yayo, turi mu rukundo. Kuko yagabiye kera ko duheshwa na Yesu Kristo gucika abana bayo kubgayo, nkuko yabigombye bikayihimbara. Aha ngomba kuvuga iki? Ngomba kuvuga ngo icambere, nimba iyi Mana yaradukunze, nimba yaradukunze kare twarabo gucirirwa urubanza. Urubanza twari gucirirwa rwari urubanza rwo kuzoja mu muriro ibihe bitazoshira. Haleluya. Nta kintu na kimwe cari gutuma Imana idukunda, nta na kimwe. Ariko kubera kubw'urukundo iyo yadukunze, haleluya, hari igikorwa yakoze dutegerezwa kumenya. Turiko tuvuga rero ibiziga, turiko tuvuga ibiziga, aha aravuga ngo Efeso 2 uhereye ku murongo wa 1, namwe yarabagize bazima. Haleluya.
ni ukuvuga ngo umuntu aba muzima ni umuntu yari yarapfuye yigeze gupfa ngo namwe yarabagize bazima hamwe mwari mupfuye mwishwe n'ibicumuro n'ibyaha byanyu ibyo mwagenderamwo kera nk'uko iby'iyi si bigenda mwumvira umwami w'abaganza ikirere n'imwemu ikorera mu bantu b'intabariko. Haleluya. Ariko twari dukeneye iri jambo namwe yarabagize bazima umuntu umuntu yagizwe muzima birumvikana ko uyu muntu atabugingo yari afise yari yarapfuye mugabo nawe yaraje atubwira bazima. Haleluya. Ibi nivyo rero bya bindi twari ko turavuga ibiziga uyu muntu yari yarapfuye Kristo yaremeye arabaza amugira muzima amuha ubugingo erego ubugingo ntiburi hanze ya Kristo ubugingo buri muri Kristo ubwiwe. Haleluya. Kubera ko buri muri Kristo nico gituma Bibiliya ivuga ko ari ubw'ibihe bitazoshira buzokwamaho nimba isi kiriho nimba izoba yaravuyeho nimba tuzoba turihe mugabo ico nzico nuko iki kintu gitegerezwa kuzobaho ibihe bitazoshira kuko niko Bibiliya ivuga. Usomye ngaha hepfo aho nyene mu Banyefeso 2 umurongo wa 4 ngo ariko Imana kuko ari umutunzi w'ikigongwe kubw'urukundo rwayo rwinshi yadukunze hamwe twari tugipfuye twishwe n'ibicumuro byacu yatugiranye bazima na Kristo ubuntu nibwo bwadukejije yatuzuranye nawe itwicarikana nawe ahantu ho mu ijuru turi muri Kristo Yesu. Haleluya. Ni ukuvuga ngo kuba rero jewe narizeye nkitwa umugororotsi Imana ntiraba jewe Kristo muri jewe ngo iyo umuntu ari muri Kristo Yesu aho ni muri Yohana 5:10 Efeso 5:17 ngo iyo umuntu ari muri Kristo Yesu aba ari cari magisha nimba Kristo andavye akaraba jewe ubwanje nukurasanga nkiri wawe mugabo Imana y'indavye ikambonamwo Kristo nukuvuga ibonamwo ubugingo bwa Kristo nico gituma icigirana ica inyita umwana wawe. Haleluya. Rero nta muntu ashobora kunkura muri Kristo Yesu kubera ko Kristo Yesu ari muri jewe kandi nanje nkaba muriwe nico gituma atakintu na kimwe gishobora kumindura kubera ko ngaha urazi mukozi w'Imana rimwe na rimwe abantu barashobora kuba bariko baribaza umuntu ari muri Kristo Yesu Kristo Yesu nawe akaba muri bice gute ahantu bica ni mu nzira imwe Kristo yavuze ngo ni jewe nzira n'ukuri n'ubugingo uri muri Kristo abari mu nzira y'ukuri abari mu ijambo ry'ukuri kandi abafise ubugingo budashira. Haleluya. Aha rero Paulo niwe yanditse neza aravuga ngo itimanya umwana wayo ikamutanga ku bwacu twese izoburite kutugabirira byose muri we ni ukuvuga ngo muri we rero niho turonkera byose bwa bugingo bya bintu byose dukeneye niho tubironkera nta handi hantu ushobora kuronkera ibyo bintu haza rero hacavuga ngo ninde azorega abo Imana yatoranije ni mu Baroma 8:33 mbega ni Imana mugabo igihe cyose Kristo ari muri twebwe ategerezwa kuturongora nkuko yifuza kugira ngo tugendere mu nzira wenyine agomba. Haleluya. Rimwe na rimwe hari igihe tumugabira mugabo turagwa tukongera tukabyuka aratubwira ati umviriza utegerezwa kubandanya uru rugendo kuko uru rugendo ni jewe narutanguje kandi ni na jewe nzorusozera. Nta muntu yahamagaye Kristo kuza gucungura umuntu ariko Kristo bwiwe niwe yatanze ubugingo bwiwe kugira ngo acungure umuntu. Haleluya. Uko niko kwizera rero niyo nsinzi yacu. Amen, amen, amen. Nta kintu na kimwe gishobora kubihindura nta na kimwe dushobora gukorera Imana ne uvuze ngo wokorera Imana kugira igucungure ni nkuko wovuga ngo imbere yuko umubyeyi akubyara
utegerezwa kubanza kugira icyo ukoze mugabo ntaco nokora kugira umuvyeyi ambyara nta nico nokora kugira Kristo ngo acungure icyo nsabwa no kwizera gusa ukwizera rero kuca kundemera ubu bugingo bwo muri kino gihe n'ubugingo bwo mu bihe bizoza aha mbashishwa rero kugendera muri bimwe byiza Imana yategura kuva kera ngo ndabigenderere. Amen amen. Rero nshuti bakundwa, Imana ibahezagire. Ndibaza ko deba yacu yarukwizera, ndibaza ko umukozi w'Imana Imana imuhezagire, aratwigishije ukwizera. Ndazi we wadukurikiranye, hari aho uvuye hari naho ugeze. Rero ukaba wumva hariho hari aho umukozi w'Imana atashitse canke atagusobanuriye bikwiye, andika muri commentaire uwundi musi tuzomutumire agaruke mu kiganiro adusobanurire cane birenze. Rero turabasezeye, reka umukozi w'Imana abasezere adusezerana n'isengesho kugira ngo wewe uri kuradukurikirana zo kwandike. Ndazi hari ibibazo byinshi tutashoboye kubishura, muzovyandike muri commentaire, hama j'aime, partage, s'abonner kugira ngo iminsi yose dushize kamadeba nkaya aryoshe azoze arabashikira. Rero reka dusabe umukozi w'Imana adusengere aturangiriza, hama mwarahezagiwe. Imana ishishikare kubateza intambwe. Karibu umukozi w'Imana. Yego, turashimiye abariko baratwumviriza bose, twongera tubasaba baze baragira commentaire, nimba ari kibazo barashobora kwandika, hama ibisigaye bikazokwishurwa dufatanije n'abavukanye muri Kristo Yesu. Mu bisanzwe ibi nta muntu yovuga ngo arabishobora, mugabo Paulo yavuze ngo dushobozwa byose n'uduha inkomezi. Uyu rero twizeye ni waduha inkomezi, hama tukabona gushobora ibi. Rero turabashimiye cyane mwese mwariko muratwumviriza, hama twongera tuvuga duti amahoro n'ubuntu bw'Umwami wacu Yesu Kristo bubane nawe. Reka rero dusenge turangize. Turagushimiye Yesu kubw'ijambo ryawe, turagushimiye kubw'abavukanyi abazobyumva bose bagire data mucunguzi mwiza inyota n'inzara byo kumva ijambo ryawe, maze ubakomereza abari wowe ubigisha, ntabari twebwe izina ryawe rihabwa icubahiro. Bana n'umwe wese inganje n'icubahiro bibi byawe, ni mu izina rya Yesu Umwami wacu. Amen. Mukozi w'Imana, Imana iguhezagire. Murakoze cyane. Rero bakunzi bacu, shishikara muraba ibiganiro vya Yaga Nawe TV, j'aime, partage, s'abonner, vyose birakenewe. Ufise ikibazo ubaza umukozi w'Imana, candike muri commentaire. Yesu abahezagire kugira ngo uzoze uraronka ibiganiro nk'ibi by'amadeba umunywanyi wa Yaga Nawe TV, hanyuma uzoze uraronka ibiganiro nk'ibi ubona abakozi b'Imana bagiye batandukanye, abamama, abapapa, imisore bagiye batandukanye. Rero turabasezeye, Imana ibaha umugisha, naho ubutaha. Mwarahezagiwe. Shalom shalom. Hamwe na Yaga Nawe TV, ubwenge ni wo